bivanye n'amakuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa hirya no hino ku mbuga hwaniro zitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwira ukuri abene igihugu turi ko turahendwa bivanye n'amakuru akomeye cyane ariko aradushikira. Ariko turi nga kugira ngo tubashitse ko ukuri kubijanye n'ibiriko biraboneka mu gihugu cy'u Burundi. Umubano hagati y'igihugu kibanye cy'u Rwanda, umubano hagati y'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuce bataziranda kugarika, umubano hagati ya General Prime Niyongabo vyompi n'umukuru w'igihugu nyenicubero General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikirana mu buryo bw'idonido nyuma y'ijambo rikomeye cyane nyenicubero General Neva ashikirije. Ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira na amakuru turubuze kugaruka kandi tubastosorera mu buryo bw'idonido. Reka rero nsubire ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umakomeye nagiye atandukanye mu bisata bitandukanye by'igihugu, abatwumviriza muri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muri irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, naye mwese muherereye mu makomera agiye atandukanye tubahaye kaze. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira turaza kuyumviriza mu buryo bw'idonido. Ni amakuru mutorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi akayaturungikira tukabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri we waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona rakazo jya nonye pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ireka ingingo nkuru tuzifatira ku makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Umukuru w'igihugu nyenicubero General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'amakuru akomeye cyane twabashikirije ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Nyenicubero General Major Evariste Ndayishimiye isaha zitatu yarashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Umubonano wiwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi nuwahejeje kubavugishije abatari bake irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyuma y'ibi vyose umutambukanyi we Angel Ndayishimiye Ndayubaha yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo gutanga itegeko yuko nyenicubero General Major Evariste Ndayishimiye yotangura kugenderera abene igihugu mu bisagara bitandukanye. Gushika ubu rero ibijanye n'amagara yiwe amakuru akomeye cyane yejeje kuronka na amakuru tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Nyenicubero General Major Evariste Ndayishimiye yagarutse kubihenda bavuga yuko umubano wiwe na Perezida w'igihugu kibanye cy'u Rwanda gushika ubu ngubu woba umeze nabi. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo vyose yavuze yuko ari ukwihenda na cane bivanye nuko ingabo z'u Burundi zavuye ku gataka ka Kongo zigaca zifata ibarabara ryerekeza mu gihugu kibanye cy'u Rwanda hama zigaca zerekeza nga mu gihugu cy'u Burundi. Mwaravyiboneye hari ku munsi w'ejo isaha z'igitondo no mu yindi misi yaheze. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira na amakuru tugira ngo tugaruke ku buryo bw'idonido dutanga umuco. Nyuma y'uko ibihanganje vyo muri CNDD-FDD bihejeje gutangaza yuko General Prime Niyongabo we n'uwahora ari umubanyi wiwe gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane na amakuru ateye ubwoba. Wahora ari umugenzi we General Major Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko umwe yari pare undi nawe nyene nkuko mwavyiboneye. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira reka tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido. Turaza kubasigurira ibijanye n'aya majambo nyenicubero General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije nyuma y'uko ibihugu vyo mu karere muri Afrika y'ubuseruko bihejeje kumwikoma ko na cane bivanye nuko ariko arahunyanga amasezerano ivyo bihugu vyafatiye ku rugamba nyuma y'intambara iriko irahuza umwari wa M23 n'igisirikare ca FARDC. Amakuru akomeye cyane nyuma y'uko Roniyo itangaje yuko umwanya ku mwanya igihugu cyacu Burundi kiri butane mu mitwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba ni munyemerere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Nyenicubero General Major Evariste Ndayishimiye abahinga bamwegereye batomora yuko gushika ubu ngubu iyo bahejeje guhenda bene igihugu nyuma y'uko avuga ariko gushira mu ngiro wapi. Nyenicubero General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubijanye n'umwari wa M23 umwanya ku mwanya yari amakuru arakwiragizwa avuga yuko umwari wa M23 wowe ugiye kwinjirira muri Red Tabara. Gushika ubu abo basirikare nk'uko biriko birashikirizwa n'amasoko yacu ari ngaho muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, umwe mu bagize uwo murwi wa Red Tabara twagiranye ikiganiro yashikirije amakuru akomeye cyane turibuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Nayo General Prime Niyongabo gushika ubatari ko ararabana irya neza n'umukuru w'igihugu nyenicubero General Major Evariste Ndayishimiye.
yasubiye kongera kuboneka impande z'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gusa gushika ubu ikiriko kirihweza n'abatari bakeyi ni ingene ibi vyose biriko biratangazwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko wewe ubwiwe nyene yavyishikirije, yavuze yuko igihugu c'u Burundi kirimwo amadayimoni. Ibi vyose bica vyumvikana yuko CNDD-FDD abayirimwo badashigikiye yuko umukuru w'igihugu yobandanya gutwara u Burundi. Bikaba mu nyuma z'uko n'amakuru y'ububesha ariko aratangwa, amwe namwe ariko arahabwa abamenyesha amakuru arigo araturuka mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bica vyumvikana yuko gushika ubu batariko bararabana ryiza n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Amasoko yacu y'ibanga aremeza amakuru akomeye cyane tugeraho tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri, hari ico abenegihugu bariko barihenda nyuma yuko bariko barabaraba ibiriko birakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye. Mu mwanya waheze hari inkuru twabashikirije ijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutangaza ikudeta. Mbere yuko isaha 3 ziheze hari amakuru akomeye cyane yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yogirana ibiganiro na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Hari amakuru akomeye cyane twaciye turonka mbere yuko umutambukanyi wiwe abo mwigendereza bahora bajejwe kumuhereza amakuru gushika ubu ngubu bari batangaje ibijanye n'ibigiye kuba kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu bijanye nuko abasirikare barungitswe n'umukuru w'igihugu gushika ubu ngubu bamwe havuyemwo abagambanyi. Naniyo y'amadayimoni ubujanja n'ubuswahili umukuru w'igihugu yahora avuga. Munyemere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ijambo ashikirije ku gihugu cibanyi c'u Rwanda ni ijambo rikomeye cyane. Abenegihugu murakeneye kumviriza ibijanye n'iyi nsiguro yatangajwe na Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ukuri guhari kandi ko kwizerwa ni ukuri tugiraho tuze kubabwira muri aya makuru akomeye cyane. Reka rero tubirenda guhe ikaze mbere y'uko dutangurira ayo makuru akomeye cyane kuri aya avurwa muri politiki. Ni munyemere n'ubundi tugaruke kuri aya avurwa mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma turaza kugaruka kuri ivyo vyose tubabwiye mu mfuyofunyo. Gushika ubu ngubu intambara y'amatora ya RDC yoba igeze mu gihugu c'u Burundi. Twaraye turonse ubutumwa buvuga yuko ari abanyeshuri b'abakongomani bava muri Vira ariko biga ngaha mu gihugu c'u Burundi baraye bafashwe n'igipolisi kwibarabara rya 14 muri quartier c'Ibitoke mu gihe bari baje kumvirizwa uwita Simba Dodo Fisto ariko yitoreza ubushinga amateka muri Kongo. Ni nyuma yuko ubwo butumwa buvuga yuko abapolisi baje habereye iyo nama barahagarika bamwe mu banyeshuri bayitavye. Ubwo butumwa rero buvuga kandi ko muri abo banyeshuri baraye mu gasho nk'uko amasoko yacu avyemeza. Gushika ubu ntituraronka umuco ku gitigiri n'amazina yabo baraye bafashwe nabo nyene n'abaherereye muri ako gasho nabo barayemo. Gushika ubu rero Simba Dodo Fisto azwi nk'umugira neza ava mu gisagara ca Uvira muri RDC ariko yitoza ku bushinga amateka ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara muri Sud Kivu. Aserukira Moise Katumbi ahanganye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni nyuma yuko mu matora y'umukuru w'igihugu ca RDC mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we asanzwe afitaniye amasezerano na Felix Antoine Tshisekedi nk'indunzi zitandukanye nko gupfunga abanyeshuri bashikiye canke bashigikiye Moise Katumbi. Vyaba bifise ico bipfana nuko ubutegetsi bwo Burundi bufise aho bihengamiye. Dusavye abaza kuronka amakuru kandi bakaronka umuco ukwiye kuri abo banyeshuri bo twandikira inbox canke kuri WhatsApp agateranyo 32 46 56 51 95. Reka rero tubandaniriza amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ni nyuma yuko reka tuyabandanirize ku makuru avugwa mu gihugu kibanye ca Kenya. Umukuru w'igihugu ca Kenya atangaza yuko kuva mu kwezi kwa Nzeri umwaka wa 2024 atangenzi nimwe yo kwisi zosubira kwaka visa yo kwinjira muri ico gihugu arongoye. Perezida William Ruto afashe iyo ngingo kandi nyuma yaho yaraherotse gutangaza ko umunyafrika wese agiye kwemererwa kwinjira muri Kenya ataviza abanje kwaka. Ariko ashikiriza ijambo rihuye no kwigina imyaka 60 ihaciye Kenya ironse ntayo kwikukira.
William Ruto yanatangaje ku mugaragaro ko mu kwezi kwa Nzeri umwaka wa 2024 leta yiwe igiye gukura ko ibijanye no gusaba visa ku ngenzi zose zije muri ico gihugu ca Kenya. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo politiki nshasha, Perezida wa Kenya William Ruto yamenyesheje ko leta arongoye yamaze gushiraho ubuhinga bugezweho bw'ikoranabuhanga kugira ngo habe umwidondoro. Nanone umwidondoro ubwa mbere uzoba ukwiye kandi uraba ingenzi zizoba zije muri Kenya. Biza nanone gusigura ko ingenzi yose izoba gutembera muri Kenya izobanza kwemererwa biciye muri ubwo buhinga bwa none imbere yo kugendera ico gihugu. Ni muri Nzero nanone ni mu munezero nanone ntangere w'umukuru w'igihugu arongoye. Ivurwa yuko ayoboye iki gihugu, amakuru akomeye cyane yuko iki gihugu ari imboneka rimwe. Biravurwa yuko iki gihugu c'imboneka rimwe gushika ubu ngubu, kubamenyesha nanone itangazo rizoba rikomeye muri kahise. Iryo naryo ni rijanye n'ingingo ya leta ya Kenya iherutse gufata. Nyuma yuko guhera muri Nzeri umwaka wa 2024 Kenya igiye kuba igihugu kitaka visa, niko Perezida William Ruto yamenyesheje abari bitavye ibirori yo kwibuka isabukuru y'imyaka 60 yaciye Kenya yikukiye. Ndabibutse yuko ivyo birori vyari vyitabwiye n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira bikavuga yuko iyo nama nyene yari yatumiwemwo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kumva z'ubugwayi bwiwe yaciye arungika Prosper Bazombanza. Reka rero bivurwa yuko yarongoye agira ati Kenya ifise ubutumwa budasanzwe nanone ku bantu bose batuye ku isi. Karibu muri sanze iwanyu, niko William Ruto ashikiriza. Ikinyamakuru The East Africa co muri Kenya candika kivuga ko yariko ashikiriza ijambo mu nama mpuzamakungu yiraba ivyihindagurika ry'ibihe yariko irabera mu gihugu ca Congo Brazzaville. William Ruto yaratangaje ko kuva muri Nzeri umwaka wa 2024 igihugu ciwe ntikizosubira gusaba visa ku munyafrika wese azoba yinjiye mw'ico gihugu. Ivyo Perezida William Ruto akabivuga ko yabikoze mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi biciye mwikorosha nanone uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu mu gihugu ciwe ca Kenya. Munyemerere tubandanirize amakuru akomeye cyane nk'uko twebabwiye mu mfunyofunyo. Amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane avurwa kuri uyu mugambi ukomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko aragirizwa n'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira biravugwa yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arafashanya na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Bariko barafashanya mu bikorwa bitandukanye bijanye no kwikura ku muhari wa M23. Ndabibutse yuko nimwibagire yuko ari uguhonyanga amasezerano y'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko. Ibi vyose nyuma y'umwanzuro wari wafashwe byo bigiye guca bishira umukuru w'igihugu cacu Burundi mu kaga gakomeye cyane. Ndabibutse yuko wewe nyene ashikiriza yuko umubano w'igihugu c'u Rwanda n'ikiwe gushika ubu ngubu atagatotse karimo. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akabishikiriza nyuma yuko hariko harakwiragizwa amakuru yuko umwanya ku mwanya igihugu ciwe kirashobora gutana mu mitwe n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Amasoko yacu y'ibanga aremeza yuko nubwo biruko ariko biraboneka yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha ubujanje n'ubuswahili nk'uko wewe nyene yahora abishikiriza. Amasoko yacu mu gisirikare aremeza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yiteguriye guhangana n'igihugu kibanye c'u Rwanda bivanye nuko intererano ziriko ziratangwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mu gihe leta ya Kongo yonyene yoba ishaka gutanguza intambara ku gihugu c'u Rwanda. Harandi makuru akomeye cyane nk'uko twebabwiye mu mfunyofunyo, umugambi ukomeye cyane wa General Prime Niyongabo wobuhejeje gushika ahagaragara nyuma yuko bihanganye muri CNDD-FDD vyo nyene bihejeje navyo gushikiriza amajambo akomeye cyane. Hatanguye gukwiragizwa amasanamu agaragaza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'uwahora ari Somambike wiwe gushika ubu ni General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ateye ubwoba nuko umukuru w'igihugu we wenyene ashikiriza yuko gushika ubu ngo ibintu vyawe bimeze neza, ni nyuma yuko ubuhinga ngurukana bumenyi butandukanye bwo nyene buriko burabandanye mu gutangaza amakuru akomeye cyane adushikira. Nimunyemerera ivyo vyose tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane adushikiye.
Biravurwa yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo kumviriza ijambo rikomeye cyane yuko umwanya ku mwanya kudeta irashobora gutangazwa, yacewe wenyine afata ingingo ikomeye cyane yo kwibonekeza mu bene igihugu. Gusa tugeza kumviriza ayo makuru yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yagendereye ikiriri, twaciye dufata ingingo ikomeye cyane. Abamenyesha makuru bacu bagiranye ikiyago n'umwe mu bahinga atashimye kuvuga amazina yiwe kumvuza umutekano wiwe, n'umwe mu bahora bakurikirana amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Tugeza kumviriza ibijanye na operasiyo yakorewe nyenicubahiro General Neva, twaciye twiyumvira yuko umwanya ku mwanya ishano rirashobora kugwa mu gihugu c'u Burundi. Gusa amakuru ahumuriza nuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa kurungika mu gihugu c'u Buhinde, ariko bikaba bitokorwa mu gihe mu gihugu c'u Burundi harimwo intureka ya kudeta. Ndabibutse yuko ubwo indege ya gisirikare ya FARDC yoshika ngaho ku kibuga c'indege citiriwe Mekiyo Ndadaye i Bujumbura mu masaha ye mu gitondo, yaciye igurukana umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Mu isaha zidashika zibiri yaciye agaruka ku kibuga c'indege nyuma y'abo mwigendereza amakuru bari bahishije kuronka. Vyavugwaga yuko kuri radio n'imboneshakure vy'igihugu General Prime Niyongawe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batasiranda kugarika bahatanze itegeko rikomeye cyane kwikudeta no ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Ndabibutse yuko ibi vyose nubwo biriko biraba gutya, mwarumvirije yuko hari amakuru akomeye cyane ko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahawe ishano. Ni amakuru twabashikirije muri ibi biganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Nizere ko wayakurikiranye kandi ukaronka umuco ku vyerekeranye n'ibiriko birakwiragizwa irya nino. Amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV na niyo nyene yo kwizerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko turakorana n'ibihanganye mu butegetsi bwa Gitega, turakorana n'abanyepolitiki batandukanye, abo mu bihugu bibanyi, abo hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Ndababwira ukuri, nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ibi vyose bigiye kumushikira, ibigiye kumushikira birateye ubwoba nanone. Gusa ntitwibagire yuko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi wamutegurwa na General Prime Niyongabo afashanya n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Ni mu nyuma z'uko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikure wenyene yahejeje kwiyonkora kuri ako karwi ko gutembagaza ubutegetsi. Gusa gushika ubu wenyene yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kwiyegereza bene igihugu, kumva z'uko umwanya ku mwanya murashobora kumvireza yuko ibara rihejeje kugwa mu butegetsi bwa Gitega. Amasoko yacu yibanga umuganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD aremeza yuko bariko baratozwa imvugo z'urwanko, amacakubiri ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko murazi yuko utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD wowe wese aritwe mfyisi. Nyuma yuko vyashikirijwe na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ubwo yariko yagendereye abene igihugu mu nama agirisha imbonerakure, murumviriza amajambo y'urwango ashikiriza.